Bon, birateye agahinda kuko inyuma ya biriya byago byose twagize aho twatewe na leta, twatewe n'abapolisi bagaturira, bakarasa, bakatera amabombe, bakamena ibyo bashoboye kumena byose, bakatwagiriza mabi yose ashoboka. Hanyuma abantu baraganira, baravuga, abantu ku isi urwamo ruraduga mu gihugu, abantu baravuga ibyo bashoboye kuvuga byose kubera ibyo bintu biko birakorwa bitakibaho ku isi, biteye agahinda kubona bigishobora kuba mu gihugu. Batwemerera yuko urwandiko rwasohowe na leta mu ndwi iheze mwararubonye mwese, ivuga yuko hari ingingo yageze ko kugira zishobore korosha ko abantu baganira nuko bitegura amatora. Muri ivyo harimo kuvuga yuko leta igiye gukora ibishoboka byose kugira amaradiyo asubire gukora naho yokorera hamwe. None mwabonye urwandiko rwasohotse, urwandiko rutubuza bimwe bitomoye gukora, kuko iyi studio bavuga ko buguriye yo muri ABR batubuza kuyikoreramo, babuza bariya nyene batewe gukorera muri iyo studio. Nukuvuga rero ko urwandiko rwa Procureur General de la République ruteye kubiri n'ibyavuzwe na leta mu ndwi iheze. Ivyo biragoye gutegera. Mugabo naho nyene birerekana yuko atagushaka na gutoya kuriko kukureka ngo abantu bagira uburenganzira bwabo bwo kumenya amakuru no gushikiriza amakuru, amenyesha amakuru nabo bagira uburenganzira bwabo bwo gukora umwuga wabo. Urwandiko rero rurateye agahinda, mbwa ruteye agahinda mu bindi biteye agahinda riko muri iki gihugu cacu. Mwebwe mwiyumvira ko mugiye gukora iki naho tubona bigoye kwizera ubutungane? Bigoye kwizera mu Burundi si ubutungane gusa, ni byinshi. Tuzobandanya kuko n'uburenganzira bwacu, turi abantu bari wabo bafise amategeko abagenga, yitwa ibwirizwa shingiro, yitwa amasezerano y'Arusha, yitwa amabwirizwa mpuzamakungu. Ntidushobora kuheba kuvuga yuko dufise uburenganzira bwo gukora umwuga wacu, ntidushobora guheba kugira ibishoboka byose kugira abarundi uburenganzira bwabo bwo kumenya amakuru kubyerekeye igihugu cabo bashobore kuburonka. Tuzoguma dukora ibishoboka byose gushika ibintu biture bisubire mu buryo, kuko ibiriko biraba mu Burundi no munsi ni ibintu ngira ngo byoba mu gihugu kiri mu ntambara imwe yeruje. Burundi ntiburi mu ntambara, mbwa bibikorwa mengana ivy'igihugu biri mu ntambara, kimwe intambara iboneka yeruje. Uko mu gihe abapolisi bagiye mu makartie bakarasisha ibirwanisho kurya babikora, bakaja mu mazu bagatera amagrade kurya babikora, abantu bakaraswa mu ibarabara kurya bimera, abamenyesha amakuru bagakubitwa bagasunikwa, nkuko bimaze iminsi biboneka. Mengana igihugu kiri mu ntambara imutagira uko ingana. Twebwe rero tuba mu ntambara, tutaba mu ntambara, turi abantu bakeneye kubaho nk'abantu mu iteka ryabo, mu burenganzira bwabo. Tuzokora ibishoboka byose gushika bitewe bisubire kuba uko biteza kuba, kuko ibiriko biraba si ibintu bishobora kubandanya mu gihugu.